Services Company. F.B.M.C ni ihuriro ry'imigambi y'umuririmbyi Femidejabat aranguriye mu gihugu ciwe ciza c'amavukiro abicishije mu ishirahamwe ryiwe yashinze ryemewe n'amategeko Fondation Femidejabat rimaze no kurangura ibikorwa vyinshi vyiza mu gihugu cacu. Aha twovuga nk'umugambi w'agashimwe kitiriwe Fondation Femidejabat tubashimire bakiriho, umugambi minsi na karanga watumye abatwakazi b'abarundi ku ncuro ya mbere baronka nabona amahigwe yo kuja mu mahiganwa y'abamisi atandukanye haba mu Burundi ndetse bakanayatsindira. Twavuga kandi umugambi wo kwandika kazinduzi y'umuziki w'u Burundi, umugambi wa Inabudi ishirahamwe rihurikiyemwe abaririmbyi n'abandi bahinga mu vy'imico n'akaranga baba mu Burundi no mu makungu, hamwe n'umugambi w'ikigo ndangakaranga Femidejabat indata Burundi n'iyindi ifitiye akamaro kanini abarundi n'igihugu cacu biciye ku nsamirizi n'imbonesha kure y'ivyiza vy'u Burundi RTBB yashinze ikorera ku buhinga ngurukana bumenyi bwa none. Ushaka kumenya n'ibindi vyinshi wongera wungukira mu migambi ya Femidejabat Burundi Multi Services Company, twandikire kuri email femidejabatburundi@gmail.com canke naho wakure kuri 63 13 15 19 canke naho kuri 79 25 86 84. Femidejabat Burundi Multi Services Company iriho ku bwawe, kuneza y'igihugu n'abene gihugu.